abantu bose Imana yatoranije kandi bakeneye gukoreshwa n'Imana. Nico gituma hama hagaruka ivyaha bicafuza imibiri yacu, kubera ko Satani arazi ibyo wowe utazi. Arazi yuko niyo utahimbaza Imana mu mubiri wawe ntuza kuyihimbaza kuri stage. Udahimbaje Imana mu buzima bwa misi yose ntushobora kuyihimbaza kuri live canke kuri YouTube. Ntumbaze bijya byose dukora ama live recording and whatever. Mirinde ubusambanyi. Ikindi caha cyose umuntu akora, ikindi caha iyo ubeshe, iyo wiyumvira umuntu nabi, ntigifata umubiri. So péché est hors du corps, kiba kiri hanze y'umubiri wawe. Ariko ubusambana aba acumuye ku mubiri wiwe. Abacumuye kuki? Ku mubiri wiwe. Wa mubiri ari iki? Ari ingoro y'Imana. Mwandi majambo bacumuye kuki? Ku ngoro y'Imana. None wocumura ku ngoro y'Imana hamicubaro cy'Imana kikagaragara. Wapi? That's how the devil kills worship in your life. Uku niko Satani yica worship mu buzima bwawe. Ndabibariza rero ikintu kimwe. Umuntu arashobora gusambana akaririmba, birakunda. Umuntu arashobora gusambana akavuza music. Umuntu arashobora kuguprofetiza akavuga, mbona ngo ndabaha amakuru. Umuntu rero ntashobora kubaho ubuzima bw'ubusambanyi ngo abeho ubuzima buhimbara Imana, ngo worshiping Imana. Ni kuvuga abantu benshi bakorera mu ngabire mbwa ntibariko barahimbara Imana mu byo bakora. Nico gituma rero muzobona aba musiciens, abaririmbyi bacu ivyo bintu bavyamamwe mbwa ntibatahura igituma. Mbwa kubera ko bari skilled, bari talented, nta munsi numwe biranka kwavuza instrument ngo kubera ko yakoze ibintu runaka. Nta munsi numwe biramunanira kuririmba ijwi ryiwe riracari kwa kundi nyene. Mugabo ntiturealiza ko objectif Satani we yamaze kuyishikanako, kuko wewe iyo ubayeho ubuzima bwose wifuza, nyamba wabonye umukobwa wifuza kandi vy'ukuri ukashika kuco wifuza, nyamba wabonye agahungu keza hama ibyifuzo byawe bigashika, arazi neza ko ibindi byose uza gukora kuwa Mungu mu gatondo bimwe mumenyere gukora kuririmba, arazi yuko uzobura kurakina ireresi, uzobura kurakina theatre. Kuri we nta kibazo, ahubwo ashima yuko mwokwiberaho ubwo buzima kubera ko arazi wewe worship icari ico. That's why be careful, pay attention. Ico gituma uzokoma ubumva hari ubushakanyi, ikintu cita ubushakanyi cama kiza imbere y'ibintu byose. Mugende musome mu Bagalati igice cya 5 mu bikorwa vya kameremere, ikintu ca mbere gitangura ni iki? Ubushakanyi. Kubera iki? Nico kintu gicafuza imibiri yacu, ariyo ngoro yande y'Imana. Nico gituma muhora mwumva abasataniste arivyo babasaba, genda musambanye aba. Ntushobora kuduga kuri stage utaronse umuntu musambana, kubera ko impwemu mbi zikorera mu mubiri ucafuye. Impwemu yera nawe akorera mu mubiri we